Ndabaramukije cane mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese uyu mwanya n'aka kanya muriko murumviriza ibiganiro bica kuri iyi isamirizi yacu, nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Ndashimiye Imana yo mw'ijuru yo yatuzigamye muri iyi ndwi yose dusozereye, ikaba yemeye ko tugera ku munsi wa mbere dushima dukenguruka. Imana yacu nihabwe amashimwe n'icubahiro. Si uko twari beza gusumba abandi, ndetse si nuko twari abagororotsi, ariko ni kubw'urukundo rwayo idukunda. Hanyuma nsaba Imana kugira ngo abe ariyo izotuzigama, izigame abantu bose bafise ubuzi bakora, baba abakora amasaha make, baba abakora amasaha menshi, baba abikorera canke abakorera abandi, baba abataragira ayo mahirwe yo kuronka akazi ariko bakaba bavyifuza, ndetse ntibagiwe abanyeshuri, ndetse ntibagiwe n'abavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwese mvuge ngo iyi ndwi izobe indwi idasanzwe, izobe indwi yo kugenderwa n'Imana, izobe indwi yo kuroranirwa n'Imana muri byose na hose. Jewe muriko murumviza kuri mikoro nk'ibisanzwe nitwa Niyitegeka Samuel, akaba ari jewe tugiye kubana mu kiganiro c'ivugabutumwa ry'uyu munsi, ndetse n'ivugabutumwa ryo muri aka kanya. Hanyuma kuri uyu munsi turaganira ku majambo afise umutwe uvuga ngo girira imbabazi uwugucumuyeko niho nawe uzozigirirwa. Iryo niryo jambo tuza kwisunga mu cigwa c'uyu munsi. Nsabe buri umwe wese yatumbereje urushinge kuri iyi samirizi kutarukurako, kuko turasangira amajambo y'Imana atari make, kandi turumva ico Imana itubwira kubijanye no kugira imbabazi no kuzigirirwa. Ikindi kandi tuza kumva ico Imana idushakako, kuko iyo umaze kugirira imbabazi uwagucumuyeko ndetse mugahana imbabazi, ikiba gisigaye ni ukwihana. Kandi rero ukwihana Imana ishaka tuza kubiraba mu vyanditswe vyera. Reka ataco ndagira mvuga, tubanze twiragize Imana. Uhoraho muvyeyi wacu, Mana udukunda, turagushimiye ko twongeye uyu mwanya n'aka kanya wo kujya ku vyera vyawe. Turasavye twinga rero kugira ngo Mpwemu Yera abe ari we adushoboza Mwami, kugira ngo izi nyigisho tugiye guhabwa muri uyu mwanya n'aka kanya abe ari we adushoboza kuzitahura, kuko twebwe turi abantu b'inyama n'amaraso, ntidushoboye haba namba, turi abanyantege nke, ariko turakwinginze kugira ngo Mpwemu wawe Yera abe ari we adushoboza. Hanyuma turasavye kandi niba ivyuma iri jambo riko riracamwo, kugira ngo navyo nyene ubishoboze, maze mw'izina rya Yesu Kristo iri jambo rigire ububasha mu mitima y'abagiye kuryumva. Ugiye kuryumva yaragwaye, ugiye kuryumva yarafise umutwaro, ugiye kuryumva yarafise umutima winangiye kujanye no kugira imbabazi bene se bamucumuyeko, ndakwinginze kugira ngo iri jambo rize gusiga uwo muntu ajanjaguritse, rize gusiga Mwami yemeye guca bugufi imbere yawe no guha imbabazi abamucumuyeko bose, ndetse yemere kwihana no guhindukira kugira ngo Mwami nawe aze umukize. Urakoze kubana natwe kandi ukadufasha, byose bikagenda neza bibuko mw'izina ryawe ryera Yesu, amen. Reka rero ndabaha ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro turiko ducisha hano kuri iyi samirizi. Nsabe kugira ngo ubaye ari ubwa mbere wumvise ijwi ryanje utarakora subscribe kuri iyi channel, nyabundeka uyikore kugira ngo igihe cose nzoza na uploadinga ubundi butumwa bushasha uzohora uronka message ikubwira ko ndabushizeko, ugaca ubwumva. Uremerewe kubaza ikibazo muri commentaire, ikibazo wagize cose. Uremerewe gusaba intererano y'amasengesho, hanyuma tugafatikanya n'abakozi b'Imana tukagusengera. Uremerewe kandi gukwirakwiza izi video zacu henshi hashoboka, kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire hose hashoboka. Ngira ngo murabona ikirango muri sikiri zanyu canditseko ngo ubutumwa bwawe Mana nibukwire hose. Ntibuzokwizwa na jewe Niyitegeka Samuel jenyene, ariko buzokwizwa nawe ubwumviriza, ntubigarukirizaho, ugaca uburungikira abandi, kugira ngo ico nyene wumvise cagufashije nuko cyongere gifashe n'abandi. Matayo 2:8-19 kugera kwa 20, Yesu ati nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa,
mubatiza mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera, ati mubigisha kwitondera ivyo nabageze byose, umva ndi kumwe namwe imisi yose kugera ku mpero w'isi. Nico gihe rero co kugira ngo tuvuge ubutumwa bw'ubwami ku mpande zitandukanye z'isi, kugira ngo igihe Yesu azozira umwanya n'umwanya ashobora guteba kuza, hanyuma urupfu rukaza rukakujana. Ikibazo ni iki ngo mbega hamwe Imana impamagara uyu mwanya n'aka kanya nibiki noserukana imbere y'Imana vyondenganura bigatuma Imana inyishimira ikampa ijuru? Ukaba atavyo uraronka rero, nico gihe cyo kugira ngo utangure ukorera igitsibo c'ubugingo bigishoboka, kugira ngo igihe nikigera nawe uze wisange warose igitsibo c'ubugingo kubera ko wagikoreye. Reka tudatevye turabe amajambo y'Imana mu vyanditswe vyera. Turasoma mu gitabo co muri Mika igice ca 6 umurongo w'8, turebe uko Imana itubwira. Turasoma muri Mika igice ca 6 turasoma umurongo w'8. Umurongo w'8 muri Mika haravuga ngo ko yakweretse iciza icari co ga yewe muntu, mbega hari ikindi Uhoraho akugombako atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicije bugufi? Aha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbega ewe wa muntu ko Imana yakweretse ibyiza, ikakugirira neza kandi utari ubikwiriye, ikakururaniriza inzira kandi wari umunyabyaha ruhebwa, ngo mbega hari ikindi Uhoraho akugomba ko wewe witegereje ukiraba neza, hari ikindi Imana igushaka ko atari gukora ibiroranye? Mbega hari ikindi Imana ishaka kuri jewe, hari ikindi Imana ishaka kuri wewe, hari ikindi Imana ishaka ku ishengero ryayo uretse gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicije bugufi? Aho ijambo ry'Imana riratubwiye ko nta kindi kintu by'ukuri idushakako uretse gukora ibiroranye, uretse gukora ibigororotse, uretse guca bugufi imbere yayo, ntitwishire hejuru, kuko iyo umuntu yishize hejuru nuko igihe nikigera azoshigwa hasi, kandi ivyo bibabaje gushigwa hasi n'Imana yacu yo mwijuru. Nuko igikuru nuko abisi bo gushira hasi, ariko imbere y'Imana uri w'agaciro gakomeye. Reka tubandanye n'ijambo ry'Imana, tubandanye no gusoma mu vyanditswe vyera. Ikindi kandi nsabe wewe ukurikirane inyigisho, ufate agakaye ka notebook, hanyuma uko koba kangana kose n'ikaramu, kugira ngo aya majambo y'Imana tuba dusomye, kubera ko tuba tuyasomye dufise byinshi turi burabire hamwe, tugasoma tunyarutsa, nico gihe nawe cyo kugira ngo ufate umwanya wavuye mu kazi, nuko birashika ubutumwa ukaba wabwumvirije ufatiriwe, hari ibikorwa byinshi wari kurakora, ariko ukashaka kumenya ati reka nsubiremwo numve aya majambo. Rero iyo wagiye wandika buri kamwe kose kavuzwe, haragera igihe ugafata umwanya ugasubiramwo, ukarimbura, ukumva ijambo ry'Imana ryashatse kuvuga. Narababwiye uburyo bwiza bwo gusoma Bibiliya ko ari ugusoma umurongo umukundi. Si ugusoma Bibiliya nko gusoma ikinyamakuru, oya. Gusoma igazeti y'ibimenyeshwa, gusoma amakuru yo ku radio runaka, oya, ntabwo ari uko. Gusoma Bibiliya ni gufata umurongo umwe wose. Nk'ubu turi burabire hamwe imirongo itari miki, ariko ukwiriye gufata umwanya ugasoma umurongo umwe wose, hanyuma ukaraba indanzi z'imirongo zisobanura neza uwo murongo, ugasobanukirwa. Nawe ntube muri rwa rutonde ruvuga ngo Bibiliya ni shamba. Ico kintu nico shaka ko buri muntu wese afuta mu mutwe wiwe. Bibiliya ntabwo ari shamba, Bibiliya n'agakoni ko gucumbagirira ko. Bibiliya ni ndongozi, n'umuyobozi mwiza adushikana mu bwami bw'ijuru, n'umuyobozi mwiza atazimiza, kuko iyo umuntu yayisunze akisunga ibiyirimwo agasaba Imana kugira ngo imutahuze, na ntaryo iramutahuza, kandi agasaba Mpwemu Yera kugira ngo abe ariwe asobanurira uwo muntu, kandi ikamusobanurira. Hanyuma reka turabe imbabazi z'Imana, ukuntu Imana yavuze ko zamaho ibihe bidashira. Reka dusome muri Zaburi igice ca 18 umurongo wa 4. Turasoma twihuta, dufise inyandiko nyinshi cyane turi busome, ariko byose biragenda neza. Dusome Zaburi 118 umurongo wa 4, niho hari amajambo y'Imana meza avuga ngo abubaha Uhoraho nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira.
abo bahoraho mwese nimuvuge muti imbabazi z'uhoraho zamaho ibihe bidashira. Reka dusome kandi mu gice c'inyuma yaho gatoya, mu gice c'108 turacaraho nyene muri Zaburi, turasoma igice c'108 dusome naho nyene umurongo wa 4. Niho havuga ngo kuko imbabazi zawe ari nyinshi zigera hejuru y'amajuru, ukuri kwawe gushika no ku bicu. Umurongo wa 5 ngo Mana nushigwe hejuru y'amajuru, icubahiro cawe kibe hejuru y'isi yose. Imana dutabare cyane kandi itugirire neza. Hano turabonye amajambo y'Imana meza atubwira ko icubahiro c'Imana camaho ibihe byinshi, camaho ibihe bidashira. Nico gihe nawe cyo kumenya ngo mbega izo mbabazi z'Imana izo zamaho ibihe bidashira, mbega je nanje zindiko. Imbabazi z'Imana ziri ku muntu wese yumva ijambo ry'Imana, hanyuma yumva ahantu atagenze neza agasaba imbabazi Imana. Nuko ikindi kandi waba ufise ivyupfa na mugenzawe, ukagenda ugaca bugufi ukamusaba imbabazi niyo yoba ari we yagucumuyeko, kugira ngo uronke amahoro yo mu mutima, ukagenda ukamusaba imbabazi ukamubwira uti ndakwinginze ca gihe duterana amajambo kunuku naracumuye ndagera kure, ndakwinginze ngirira imbabazi. Bityo ico gihe iyo umusavye imbabazi kandi bitari bimurimwo, nuko ngo ntazikugirire, ico gihe muba mumaze ideni imbere y'Imana, uba wera ngo de Imana irakugirira imbabazi kuko iba yabonye ko iryo kosa se waritanguye, hanyuma kandi wagize umutima wo kuja gusaba imbabazi. Nuko ibintu bikagenda neza, Imana ikakugirira imbabazi. Nuko wa muntu yazomaramara nawe akanduruka nawe akaza akagusaba imbabazi, ibintu bikagenda neza. Reka tubandanye dusome muri Zaburi igice ca 32 turasoma umurongo w'10. muri hangana turiko turasoma tunyarutsa kubera ko imirongo nateguye si mike, ni myinshi, ariko kandi nizeye ko Imana iza kubiroranya neza. Turasoma muri Zaburi igice ca 32 umurongo w'10, twumve uko hatubwira. Umurongo w'10 aravuga ngo abanyakibi bazobona imibabaro myinshi, ariko uwizigira uhoraho imbabazi zizomukikiza irya nino. Aha hari ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abanyakibi, abanyavyaha, abantu bakora ibizira uhoraho yanka. Nuko ngo imibabaro myinshi, ngo abanyakibi bazobona imibabaro myinshi, babandi bakora ibigabitanyo uhoraho yanka, ngo bazobona imibabaro myinshi. Ngo ariko umuntu yizigira uhoraho imbabazi zizomukikiza irya nino. Wewe rero wizigira uhoraho urahiriwe, wumve ko imbabazi z'uhoraho zizokukikiza irya nino. Ariko kandi kugira ngo imbabazi z'uhoraho zizokukikiza irya nino, utegerezwa kuzokwisunga bijya byose twabonye mu nyandiko zatambutse, kugira ngo imbabazi z'uhoraho zambeho ibihe bidashira ndetse kuri wewe. Reka turabe ico Imana idushaka ko abantu bayo yiremeye. Mbega jewe nawe ko twaremwe n'Imana, nigiki Imana yifuza ko dukora? Nigiki Imana idushaka ko? Reka turabe mu gitabo c'umwanditsi Daniyeli igice c'9. Turasoma igice c'9 turahera ku murongo wa 3 tugere ku murongo w'7. Ku murongo wa 3 haravuga ngo mpanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba, nisonzesha nambaye amagunira, nisize umunyota, nsenga uhoraho Imana yanje, ndatora nti bwirukira Mana nkuru y'igitinyiro, wewe wama ushitsa isezerano, ukagirira imbabazi abagukunda bakitondera ibyagizwe byawe. Twaracumuye, twaragabitanije, twakoze nabi, twaragararije, twaratambamye, tuva mu mateka washinze no kubyo wageze. Ntitwumviye abasavyi bawe aribo bavugishwa nawe, bavuga mu izina ryawe, babarira abami bacu n'abaganwa bacu n'abasugokuruza bacu n'abantu bose bo mu gihugu. Bwirukiro kugororoka n'ukwawe,
ariko tweho mu maso hacu hasigaye hamaramazwa n'isoni, nk'uko bimeze muri iyi minsi ku bagabo b'i Buyuda no ku b'i Yerusalemu no ku Bisirayeli bose, abari hafi n'abari kure, basanzaye mu bihugu byose wabirukaniyemwo, kuko bagusohoye. Bwirukiro tweho mu maso hacu, twe n'abami bacu n'abaganwa bacu n'abasogokuruza bacu, hasigaye hamaramazwa n'isoni kuko twagucumuyeko. Murongo w'icenda, umwami Imana yacu niwe afise imbabazi zo guharira ibyaha naho twamugararije. Imana idutabare cyane. Aha dusomye amajambo menshi cyane, y'isengesho jewe na wewe dukwiriye gusenga uyu munsi dutakambira Imana, kubera ko twayicumuyeko, kugira ngo za mbabazi z'Imana zameho ibihe bidashira, nawe zikubeko, nanje zimbeko, nujya zimubeko, zibe ku ishengero ry'Imana, zibe ku bakozi, zibe ku basenzi, zibe ku baririmbyi, zibe ku bana bacu ndetse n'imiryango yacu, abahungu n'abakobwa, batama n'abatamakazi, aboroshi n'abahambaye. Imbabazi z'Imana zibabeko. Umuntu wese akwiye guca bugufi imbere y'Imana agasengira isengesho, bityo rero akaraba ko yogirirwa amahirwe agaharirwa ibyaha byiwe. Bityo ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo naho ibyaha byawe byotukura tukutuku, ngo Imana irabyeza bigasa na sheregi, nuko kandi ngo bigasa n'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana dutabare cyane kandi itugirire neza, tube mu bantu bacumura bakabimenya kandi bagasaba imbabazi, bityo rero imbabazi z'Imana zigahora kuri twebwe ibihe bidashira. Ibaze, birababaje kubona Imana yo mu ijuru ishobora kwinginga ibiremwa byayo, ikakwinginga kugira ngo utange imbabazi, ikakwibutsa ibyo yagiye gukorera. Ibyo biba ari ibintu bibabaje cyane, biba ari ibintu bisize ubwenge. Mbega ewe wa muntu, urindiriye iki? Urindiriye ko Imana nawe ikwinginga? Ibaze nawe. Reka tusome hano muri Matayo igice cya 18 murongo wa 33, nuko haravuga ngo none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nk'uko nanje nazikugiriye. Iri jambo ry'Imana ririko rivuga kuri wa muntu, nuko wa muntu yari ugerageje gusoma muri ico gice nyene ca 18 ugahera ku murongo wa 15, nuko hari umutwe w'amajambo uvuga ngo guharira abatugiriye nabi. Aha hantu iyo hasomye, nuko niho utangura ugatahura neza bijya bintu twasomye. Ariko kandi mbere yuko dusoma uyu murongo wa 33, uyu murongo wa 33 uri mu gice c'umugani w'abariye umwenda babiri. Nuko niho ku murongo wa 20 bavuga ngo maze Petero aza kuri we aramubwira ati, mushinga naye, inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Kwa kugira imbabazi rero, reka twumve duhere ku uyo murongo kugira ngo tunonosore tumenye mbega umuntu niyagucumura ko uzomuharira ugeze kangahe. Ijambo ry'Imana ribivuga kwiki? Hano haravuga ngo nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze ndwi. Yesu aramubwira ati, jeho sinkubwira yuko ugeze ndwi, ariko ugeze indwi gushitsa ibiheta ngabo 70. Nico gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe, atanguye guharura bamuzanira uwamuriririye umwenda w'itaranto 10,000. Ariko kuko atarafise ico yishura, shebuja agera ko bamugura n'umugore n'abana n'ibyo afise byose ngo umwenda wishurwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati, mwami nyihanganira nzokwishura byose. Shebuja uwe muntu amugirira akagongwe, aramurekurira, amuhebera wa mwenda amufitiye. Ibaze nawe, itaranto 10,000 z'ico gihe. Muri iki gihe tugezemo sinzi ngo n'amamiliyari angahe, sinzi ngo n'amafaranga agana gute, ariko niba hari ico gihe itaranto 10,000, wumve ko yari amafaranga menshi cyane. Imana itutabare cyane kandi itugirire neza. Ngo shebuja amugirira akagongwe, uwo mwenda yaramufitiye wose
uwo mwenda wari amufite wose urishurwa. Uwo muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo 100. Urebe rero bya bindi byo kugirirwa neza, wewe ukitura inabi abandi, kandi wewe wamaze kugirirwa ikigongwe n'Imana. Nuko ngo wewe ahebewe umwenda w'ibihumbi 10 by'idenari by'itaranto, nawe abonye umuntu amufitiye umwenda w'idenariyo 100 gusa, aramufata amugwa mu gahogo ati nyishura ibyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihangana nzokwishura byose. Wa wundi aranka, aragenda amushirisha mwibohero gushitsa hazomwishurira ibyo amufitiye. Bagenzi biwe babonye ibibaye barabara cyane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose. Buno shebuja aramuhamagaza aramubwira, tugiye gusoma kuri wa murongo wa 33 rumwe twavuga mu kanya. Aramubwira ati wa muntu mubi umuntu mubi we naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira. Umurongo wa 33 numwe twasoma ngo none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nkuko nanje nazikugiriye. Umurongo wa 34 ngo shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa ahazokwishurira, amuhereza abasoda gushitsa ahazokwishurira ibyo amufitiye byose. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye mu mutima. Imana idutabare cyane. Iki gisoma sino kwanda gisobanura ko byinshi cy'ubwaco kirisobanuye, uri no gutwi kumva niyumve ico mpwemu avuga muri ubu butumwa bwiza. Reka tubandanye dusome muri Luka 6 umurongo wa 36 turebe ico ijambo ry'Imana ritubwira muri ico gice. Nizere ko buri muntu wese twatanguranye atabaye umuhombe, ariko kandi ko tukomeje kujana 5 kuri 5. Biraba ari byiza cyane, kuko igihe cyo gutumwa bwiza si igihe cyo gusamara, ni igihe nyabuna cyo gutega amatwi kugira ngo wumve mbega nirihe jambo rihuye n'ubuzima uri kuracamwo, ahantu utagenze neza ukuvuga ati aha hantu sinahagenze neza. Imana ingerere imbabazi. Tugiye gusoma muri Luka 6 umurongo wa Luka 6 umurongo wa 36. Turasoma twihuta, nizo mpamvu atansiguro ndende kuri aya majambo ndiko ndatanga. Luka 6 umurongo wa 36 niho hari amajambo avuga ngo mugire imbabazi nkuko so agira imbabazi. N'umurongo umwe gusa haravuga ngo mugire imbabazi nkuko so agira imbabazi. Turakomeza turasoma muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo w'8. Turasoma tunyarutsa Petero wa mbere igice cya 3 umurongo w'8. Hari amajambo y'Imana avuga ngo, Petero wa mbere igice cya 3 umurongo w'8. Hari amajambo y'Imana avuga ngo ibisigaye mwese muhuze umutima mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mitima. Murongo w'9 ngo ntimugere ikibi ku kindi canke igitutsi ku kindi, ariko mubigerane n'umuhezagiro, kuko ico ari co mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Nuko umurongo w'10 haravuga ngo kuko handitswe ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza nabuze ururimi rwiwe woye kuvuga ikibi, n'iminwa yiwe yoye kuvuga ibyo guhendana, kandi azibukiye ibibi akora ibyiza, arondera amahoro ayakurikire kugira ngo ayashikire. Kuko inyonga zohoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ari ku byo basenga, ariko igitsure cy'uhoraho kiri ku bakora ibibi. Imana dutabare cyane kandi iturinde kuba mu bantu barabwa n'igitsure cy'uhoraho. Hanyuma reka turabe ukwihana Imana ishaka mu gihe wamaze kugiranira imbabazi na mugenzawe yagucumuyeko canke we wacumuyeko. Ukwihana Imana ishaka mbega nukwahe ukwihana Imana ishaka. Turavye mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 turiko turasoma tunyarutsa, uwandika yandike. Reka nsubiremwo, tugiye gusoma mu byakozwe n'intumwa
igice cya gatatu turasoma umurongo wa 19 n'uwa 20. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa 19 n'uwa 20 niho hari amajambo avuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera niwe Yesu. Imana itugirire neza kandi iduhe kwihana bivuye ku mutima, iduhe kwihana byanyabyo uretse ibyo buryarya. Tumaze kubona uko Imana ivuga mu bijanye n'imbabazi hagati y'Imana ndetse n'abantu. Mbega wewe wamaze kugirirwa imbabazi n'Imana no kuzigirira abandi ukwiye kugaragara gute mu bakubona? Nagira ndakubwire ngo ukwihana sukwereka pasiteri ko wihanye, ukwihana sukwereka diakoni ko wihanye, ukwihana sukwereka abajenama ko wihanye, ukwihana sukwereka abasenzi, abaririmbyi ndetse n'abanyeshengiro bakubona, ndetse n'umugore wawe mubana mu buriri cyangwa umugabo mubana mu buriri. Ukwihana sukuyorobeka abana bawe ngo ubereke ko wihanye. Ukwihana nukwatura ugahagarika ibibi byose wahora ukora utarihana, kuko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo muzobamenyera kubyo bama. Ukubera kuko atawo kwamura inzabibu kumunyinya nuko ngo canke ngo yamure insukoni ku bitovu. Niba igiti cagerewe kuba umururazi nta munsi numwe kizokwigera kigira ivyamwa bisosa biryohereye haba namba. Abantu mumaze kumva intore zirura benshi baramaze no kumenya ubwoko bwazo. Iyo arubonye gusa aravuga ngo urutore rurarura, kandi yarubona gusa akavuga ngo urutore ruraryoshe, kandi koko warugerageza ugasanga niko bimeze. Ikindi kandi ku bantu babonye ivyamwa vyitwa intobotobo, ni ukuvuga ngo ni ivyamwa ata muntu numwe yigeze akiryako ngo yumve uko kimeze. Nimbwa ari imbwa ntishobora kukirya ngo bikunde, birarura byongeye kandi birarura. Hanyuma nagira ndakubwire ngo n'umuntu wese yihanye imirenzako agahenda kanaka akagomba kwihana ngo kanaka mubone ko yihanye, uko kwihana Imana ntikuraba na bukebuke. Reka ndakwereke mbega uwo muntu yihanye imirenzako, wa muntu yihana kugira ngo abonwe n'abantu ko yihanye, wa muntu yiyorobeka ariko yaba yiherereye agakora ivyaha. Mbega uwo muntu Bibiliya imwita gute? Mbega uwo muntu Bibiliya imugereranya niki? Nagira ndakwereke uwo muntu ico Bibiliya imugereranya naco. Reka tubirabe mu Migani 26 umurongo wa 11. Imigani 26 umurongo wa 11. Turabe mbega Bibiliya ivuga gute kuri uwo muntu yihanye imirenzako. Umurongo wa 11 aravuga ngo nk'uko imbwa isubira ku vyidashwe niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Nkuko imbwa isubira ku byidashwe yabidashwe byavuye muri yo ikongera igasubira kubirya, ngo niko n'igipfu kimera. Bivuze ngo umuntu wese yihana ikintu agasubira kongera kugikora ubugira kandi yaracihanye, yaragiye imbere y'Imana akavuga ko yihanye, ico gihe ngo ntaba atandukaniye n'imbwa isubira ku byidashwe. Imana dutabare cyane kandi iturengere, itugirire neza muri byose na hose, iturinde kuba muri uwo mugabane. Reka turabe muri Petero wa 2, turiko turasoma tunyarutsa, turebe igice cya 2 turasoma umurongo wa 20 tugeze ku wa 22. Turebe mbega haravuga ngo mbega haravuga gute? Haravuga ngo namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye kudohoka bakava mu by'isi bihumanya, maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha. Ibyo hanyuma byabo birusha ibya mbere kuba bibi. Murongo wa 21 ngo icobaye ciza kuri bo iyo batigeze kumenya inzira yo kugororoka, hako basubira inyuma bamaze kuyimenya bagata icagezwe cera bahawe. Rero ngo iyo umuntu yari yaramaze kumenya kugururuka uko ariko kumenya gakiza akariko nuko ngagasubira inyuma, ngo icobaye ciza kuri uwo muntu ngo nuko yobaye atigeze amenya inzira yo kugororoka iyariyo, ngo amenye niba icaha kibaho, amenye niba Imana ibaho, amenye ibintu byo kugororoka no kureka icaha ivyari byo. Ivyo ngo nivyo byabaye byiza ku uwo muntu, kubera yuko ngo amaherezo y'uwo muntu
aba mabi cyane, aba mabi cyane, aba mabi cyane. Nongera bisubiremo ngo aba mabi cyane. Rero bagenzi, muri ko mukurikirana ibiganiro bica kuri iyi samirizi yacu, ku muntu agijije kuri iyi saha twari tukiri kumwe, ku muntu twatanguranye kiganiro akabageje kuri uyu munota tukiri kumwe, turamaze kubona neza ico imbabazi z'Imana zimaze ku bantu, turamaze kubona ico Imana dushaka ko, turamaze kubona ico Imana dutegeka kubijanye no kugira imbabazi ndetse no kuzigiranira, haba kuzigiranira hagati ya twebwe abantu, ndetse kwaba kugirirwa imbabazi n'Imana mu gihe twatakambye tugasaba imbabazi kugira ngo Imana iturengere, imbabazi zayo zambe kuri twebwe ibihe bidashira. None rero uyu mwanya n'aka kanya reka nsabe wewe uri kuranyumviriza, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umukobwa, waba uri umusore, ndetse mwaba muri ko mwumviriza ikiganiro muri umuryango, reka ndabasabe ndabinginge ngo dusabe Imana kugira ngo idushoboze, kugira ngo twame mu rutonde rwayo, twame mu bantu Imana yishimira, haba ku murango no mwijoro. Ikindi kandi nkunze gusaba Imana mvuga ngo buri muntu wese icompa akamara arasengera ubugingo bwiwe uko bukeye bukira, akamara arasenga asaba Imana kugira ngo ibandanye imuzigame, ibandanye imurinde. Ikindi kandi nubwo ibisayangana byose byo mwisi byose ayangana, ariko kandi ntibizoruta uko mwijuru byose ayangana. Oya haba namba, ibyo mwisi birasayangana ariko ni iby'akanya gato, ibyo mwisi ni iby'akanya gato, n'umuyaga uhinda, n'umuyaga ushobora guhuhuta akanya gato, ibyo waruhiye byose bikabomagurika. Ariko wewe nkuko twabibonye mu kigwa cyatambutse, twarabibonye mu byigwa byatambutse, usubira inyuma urebe mbega ikigwa cyatambutse cyavuga gute, wongere usubira inyuma urabe. Twarabonye ibitari bike, twarabonye ibiranga umuntu ari mu rugendo ruja mu ijuru, twarabonye ibyo umuntu akwiye kwitwararika gukora n'ibyo adakwiye kwitwararika gukora, twarabibonye. Igisigaye gusa nuko duca bugufi abantu twacumuyeko, abantu baducumuyeko, tukabaha imbabazi, tukagirana imbabazi, twarangiza gusabana imbabazi, ibyo tukabona ntibihagije, tugaca tuza imbere y'Imana yacu, y'Amana ibonera hose icyarimwe, y'Amana uhenda abantu yo ikabikubona, y'Amana itigera isinzira ku murango no mwijoro, y'Amana iriho yamyeho kandi zo kwama ibihe bitazoshira. Tukayikubita imbere tukayisaba imbabazi, tukavuga tuti Imana twaracumuye, tugasenga rya sengesho twabonye muri Daniyeli igice c'9 umurongo wa 3 kugera ku murongo w'7. Iryo sengesho twamara kurisenga bityo tugaca bugufi tukihana, kandi tugasaba Imana kugira ngo ahantu hose twari twarateshutse, ahantu hose twari twaragenze nkuko Imana idashaka, tukirinda kongera gusubira muri izo nzira, kugira ngo ntitwongere kugiriranywa n'imbwa. Ibaze nawe uko ubona uri, uko ubona usa, icubahiro ufise, nubwo ubuzima uri kuracamwo usanga butoroshe, ubwo nyene nibwo Imana yaguhitiyemwo gucamwo, niwo musaraba wawe. Mu byigwa bizokurikira tuzoraba kwikorera umutwaro icarico, kwikorera umutwaro tugakurikira Kristo icarico nico bisobanura, bico tumenye mbega umuntu ari mu rugendo ruja mu ijuru akwiye gukora gute, akwiye kwiremesha gute, nibiki bikwiye kumuranga. Ikindi kandi igihe adendebukiwe akwiye gukora iki. Birashika umuntu akadendebukirwa, umuntu akaba yatanguye ari umusenzi ariko uyu munsi akaba yabivuyemo, umuntu akaba yatanguye ari umupasteri uyu munsi akaba yabivuyemo, umuntu akaba yaranabatijwe ari umuririmbyi akora ibikorwa bitandukanye mu rusengero ariko akaba yarabivuyemo. Igihe hari mbega ni igiki umuntu akwiye gukora iyo byagenze gutyo? Ukwiye guca guma ngaho ukagumiriraho? Oya, ibyo si byo umuntu akwiye gukora, ahubwo akwiye guhindukira akagaruka ku murongo muzima, agasaba Imana kugira ngo abe ari umushoboza. Ikindi kandi ugasaba Imana kugira ngo Imana izibire inzira zose zakuranze imbere y'uko ukizwa. Ahantu hose ibyaha byoca Imana ikahazibira, ikagushira ku burinzi bwawe. Nuko nayo majambo y'Imana dusangiye muri uyu mwanya, imbere y'uko ndangiza, imbere y'uko mpeza,
nagomba ndagusabe wewe ugejeje amasaha tukiri kumwe ku murongo, mbega nibiki vyakubase, nibiki vyakuranze bitari vyiza wabitse mu mutima wawe bigatuma wamutuntuye, bigatuma wamana amaganya n'agahinda. Nagira ndakubwire ngo imbabazi z'Uhoraho zamaho bidashira, nawe Imana irakurindiriye kugira ngo iguhe imbabazi. Imana iragutegereje, ca bugufi imbere y'Imana usaba imbabazi. Mbega mu bagenzi ufise, mu babanyi ufise, mu miryango ufise, ni bande muba mwaragiraniye ibibazo ntibive mu nzira ngo bihere? Uyu mwanya ni wo mwanya wo kugira ngo uce bugufi imbere y'Imana, Imana ikugirire imbabazi. Igihe kiracari ikinyene, niba uri kurumviriza iyi message bivuze ngo uracari mu mwuka w'abazima. Nico gihe cyo kugira ngo wihane, uce bugufi imbere y'Imana, usaba imbabazi. Ndetse niba hari ibyo wacumuye ku bantu, ubasaba imbabazi, bityo uze kugaruka imbere y'Imana usenge usaba imbabazi, kubera Yesu aricishije ku ntebe y'imbabazi. Ariko iminsi yo ntidutegereza. Uyu mwanya n'akakanya jewe nshobora gufata iki kiganiro ntara uploadinga kuri YouTube, ibihe byanje bikaba biraheze. Tayi mukipa w'ijuru, marayika w'ijuru akaba ararungitswe kuvuga ngo genda kwa Samuel mubwire ngo igihe cyo kuba ku isi cawe kiraheze. Ico gihe telefone no bamfise mu maboko, ndetse mikoro yo biteretse imbere yanje, ndetse ibyo aribyo byose niyo bara amafaranga byose, nta bintu na bimwe byaba bigifise akamaro. Oya haba namba ubutunzi mfise kuri banki, amazu nubatse, abagore mfise, nuko abana benshi mfise, oya haba namba. Urazi ko hari abantu benshi usanga bafise umugore arenga umwe canke babiri. Urazi ko hari abantu benshi usanga bafise imodoka zirenga imwe canke zibiri. Urazi ko hariho abantu benshi usanga bafise amazu atandukanye mu ntara zitandukanye z'u Burundi, mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, mu ntara zitandukanye za Tanzania, muri Afrika y'Epfo, muri Afrika ya ruguru. Ugasanga hano yahubatse urupangu, hari yahubatse urupangu. Iyo tayi mukipa w'ijuru avuze ngo birarangiye, buri kintu cyose waruhiye, buri kintu cyose wagezeko, byose babirangiye. Nta kintu na kimwe umanukana muri yanzu y'icumba kimwe, hagendayo umubiri wawe gusa, nawe nyene ukaja kuribwa n'urunyo. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi ikomeye, wibuke ko inzovu yapfuye irutwa n'urunyegeri ruzima rukomeye. Nico gihe nawe cyo kuraba ubuzima uri kuracamwo, nubwo bugoye bukomeye, ariko ndakubwiye ngo muri iyi si niko bimeze. Muri iyi si nukugwana intambara. Ikiruta byose rero no gusaba Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwacu, bityo kandi usaba Imana kugira ngo abari idushoboza muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Hari abantu benshi bavyinata bakavuga ngo kuja mu ijuru biroroshe, abandi bakibaza ko ijuru ataribaho. Ariko nagenda kubwire ngo ijuru rirahari, ariko ikibazo ngo mbega urakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo uzowinjire muri iryo juru? Igihari rero nuko wotunganya ubugingo bwawe, ucyumviza iyi message, uce bugufi imbere y'Imana, utunganye ubugingo, bityo rero kugira ngo Imana hamwe yorugika marayika kugira ngo ashire igihe cyanyuma ku buzima bwawe, asange wariteguye, asange ahubwo uri wa mugeni uvuga ngo igihe cyo gutahana ndakirindiranya amatsiko. Nayo majambo y'Imana, Imana yashimye ko twoganira kuri uyu mwanya, nuko abayumvise mwese Imana ibaha umugisha. Hanyuma tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana itugirire imbabazi. Igirire imbabazi jewe mvuze ubu butumwa, igirire imbabazi wowe ugiye kubwumva, igirire imbabazi wewe ugiye gushira mu ngiro ico ibyanditswe byera bitubwiye. Hari ikibazo canke wifuza kutwandikira, woraba kuri iyi nimero nyene iri muri iyi logo, nuko canke ukatwandikira muri commentaire, ukatwandikira ukatubaza ikibazo wifuza ko twogusubiza. Turiteguye kugusubiza, jewe n'abakozi b'Imana dukorana turiteguye kugusubiza. Ikindi kandi wifuza kwakira umwami Yesu kugira ngo umwakire mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza wawe, nabwo nyene wonyandikira nkaguhuza n'abakozi b'Imana bakabigufashamwo. Kuko jewe ico njejwe no kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, ntabwo njejwe kwihanisha haba namba. Ico gihe ntikiragera ngo njejwe kwihanisha, njejwe kwatuza umuntu, oya. Ariko ndafise abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana bogufasha ukakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nawe akakwandika mu gitigiri cy'abantu yameneye amaraso ku musaraba, akakwandika mu gitigiri cy'abantu inzamba yovuga, nuko ukishimira kuza kwiwe, nuko ntumaramara umubonye kandi warumvise iyi mburi. Nuko nayo majambo Imana ashimye ko twoganira kuri uyu mwanya. Abayumvise mwese Imana ibagirire neza. Reka dusenga Imana. Uhoraho mwami w'amahoro, Mana ugira neza, turagushimiye, turagukengurukiye kuri aya majambo yawe ushimye ko tuganira muri uyu mwanya.
ewe uhoraho ndaciye bugufi imbere yawe ndakwinginga kugira ngo jewe ubwanje ubanze unyeze untunganya kuko ndi kibumbano mwami, umwanya n'umwanya wofyonyora kigafyonyoka. Nuko ndakwinginze kugira ngo mwami ungirire imbabazi aho ubona ntagenze nkuko bibereye, amasinzi y'imbabazi zawe ambonekeko, kandi ya maraso y'umwagazi w'intama w'Imana kuri ibyaha by'abari mw'isi nanje ambonekeko. Wongere ugirire imbabazi uwo wese aciye bugufi apfukamitse amavi y'umutima n'ay'umubiri imbere yawe yifuza imbabazi zawe. Ndakwinginze kugira ngo mugirire imbabazi, hanyuma nkuko ijambo ryawe rivuga ngo naho ibyaha byawe byotukura tukutuku ngo urabyeza umuntu akaba uwera de nkuko sheregi yera, canke nkuko intama ifise ubwoya bw'umweru yera. Nuko n'aba bantu bose baciwe bugufi imbere yawe ndakwinginze kugira ngo zasinzi imbabazi zawe z'amahe bidashira niziboneke kuri ubu bwoko bwawe. Ahasigaye amazina yabo yari yanditswe mu gitabo cyo kurimbuka nafutwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, maze yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ahasigaye umuntu wese aciye bugufi umwanya n'aka kanya muhe kuramiriza mu rugendo, kandi kiruta byose uwizera ibi, uwizera igitabo c'ijambo ryawe, uwizera Bibiliya yera, indongozi ku bakristo, indongozi ku baja mw'ijuru. Ndakwinginze kugira ngo nawe uzomushobotse kuzogira iherezo ryiza. Ahasigaye abantu bose mwami bamaze guca bugufi, nico gihe kugira ngo ubasukeko mpwemu wawe yera kugira ngo ababere umuyobozi mwiza, kuko niwe watubwiye kutazodusiga nk'imfuvyi, ariko uzoturungikira mpwemu yera ari we mwiza kugira ngo abandanya dushoboze mu rugendo rwo kuja mw'ijuru. Nico gihe kandi cyo kugira ngo mwami utwambike imyambaro yera de, kugira ngo ya myambaro Satani yera yatwambitse, zanjebejebe n'amaraba yari yaradusize, ubitwambure byose mwami, n'ubuhoma bwose Satani yera yadusize tubwozwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Twongere tubimaze bishimwa nawe uzobukoze mwami. Urakoze kari uduhariye kandi kuhariye buri umwe wese. Ahasigaye umurimo wawe ndakwinginze kugira ngo abari wewe ubushoboza kugera kure hashoboka, kugira ngo nyakubahwa igihe uzozira umwami uzusange iri jambo rimaze kwama, nuko ivyamwa byinshi cyane bikwiranye no kwihana. Urakoze bibe gutyo ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.